Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi batandukanye ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye aribaza ibigiye gukurikiraho nyuma yaho yaramaze igihe kitari gito arwana n'abajenerali ndetse n'abagwizatunga, akarwana intambara ikomeye cane ariko abanyagihugu bashima kandi babona ko ishobora kuzagera aho igeza igihugu c'u Burundi. None ubu hiyongereyemo na Red Tabara irimaze igihe kitari gito idakora ibitero ku butaka bw'u Burundi, none iramaze iminsi itanguye ibitero ku butaka bw'u Burundi kandi ikavuga ko yiteguriye gutera ibibanza nka byose bihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikanemeza ko ifise abarwanyi mu bice byose by'igihugu ko isaha n'isaha izajya ikora igitero kandi igakora igitero gikomeye. Amasoko menshi aremeza ko Red Tabara yoba iriko irakorana na bamwe bakorera inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi badakunda ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko nawe amaze iminsi avuga ko abamurwanya bari mu mugambwe abandi bakaba bari muri politike, akavuga ko abamurwanya batari kure ahubwo birirwa bicaranye nawe kandi banaganira nawe, kandi akavuga ko abamurwanya ari abo mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bashaka ko abanyagihugu bazamutera amabuye. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi tugiye kubashikiriza bijanye n'ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kumenya ko haba ariko baramurwanya kandi binyegeje mu butegetsi bwiwe baba bariko barakorana n'iciroberi ca Red Tabara, baba bariko baragifasha kubona ibigwanisho ndetse n'imyitozo ihambaye bariko barabaha muri no minsi. Ni byinshi tugiye kubashikiriza bijanye n'ibyo ngibyo turabibaha mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku n'inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba y'umuntu ariko arakorana n'iperereza agahenda abafise ibiroberi kugira ngo akababwira ko afise ibigwanisho, ariko bikaboneka neza ko akorana n'iperereza kuko barabafasa bakabanyaga amafaranga, bamara kubanyaga amafaranga bakabanyaga imiduga yabo barangiza bakabagandagura, kandi bimaze kuboneka ko hariko harapfiramwo abanyagihugu b'inzirakarengane bataba bazi ibyo bagiyemo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mano makuru yacu. Wipfuza kuzajya abo mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Twamaze imyaka dufise umukuru w'ikiroberi yitwa Petero Nkurunziza. Ico gihe cose umukenyezi wiwe Denise yari umukozi wa leta muri Pafi, nta wigeze amurya urwara kubera ko umuryango ari ikintu cubahwa kuva kera. No mu ntambara za kera basokuru bacu bategerezwa gukingira abagore n'abana. Turiko turinjira mu gihe c'ubunyamaswa aho batera umugore w'umuntu, nyina wiwe canke abana kugira ngo baburagize umugabo aba ari mu bya politike canke muri societe civile. Ubwo abakora ibyo bintu bariyumvira umutekano w'ababo inyuma y'iryo sibe bariko barabiba mu gihugu. Bariyumvira ko ibi bariko barakorera imiryango itandukanye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora nabo kuzabikorerwa mu minsi iri imbere, nk'ibyabaye ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho yahoraga abikorera abandi ariko akaza kwikangura bariko barabikorera umuryango wiwe. Murazi ko mu gihe General Ndikuriyo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi afatwa, umuryango wiwe waburagijwe ku buryo bukomeye cane, usorwa mu nzu n'abana babuzwa kujya ku ishuri, kandi na n'uyu munsi umuryango wa General Ndikuriyo ubayeho nabi cane, kuko murazi ko nko mu minsi yeze leta yafashe ingingo ihambaye kugara amakonte ya General Ndikuriyo, kandi ariho abaryango biwe bahoraga bakura ibibafasha kubaho iminsi yose. Bikaboneka ko nyine leta ya Evariste Ndayishimiye iriko irabahana ku buryo bukomeye cane. Mu gihe nk'iki ni hose Barundi yategerezwa kuboneka agaca umurongo ntarengwa. Naratangaye rwose yinumiye aho batera urugo rwa General Ndikuriyo bakayiba ibintu byinshi, bakabuza abana kujya ku ishuri, bakanabakingira hanze y'urugo. Ariko naratangaye mbonye Perezida Evariste Ndayishimiye yinumiye ntiyagira ico akora. Naratangajwe n'agacerere kwiwe nyuma yaho umuhanuzi mukuru wiwe atanguye gukekeza imiryango yoba iriko irahunga yahunze mu bihe bitandukanye, cane cane abahunze mu mwaka wa 2015, aho imiryango yabo ubu ngubu ibayeho nabi cane kandi iriko iraburagizwa na leta ya Evariste Ndayishimiye, mu gihe mu myaka yashizeho atari uko byagendaga,
aho abakenyezi n'abana bubahirizwaga uburenganzira bwabo, naho se yaba ariko arakora ibikorwa bibi bishobora kugira ingaruka ku gihugu, ariko abana n'umukenyezi wiwe ntago bigize babigenderamo. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru iriko iravugwa ku biriko biraba ku miryango y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, amakuru yacu tuyabandanirize kuri ino nkuru iteye ubwoba y'umuntu uriko arakorana n'iperereza kugira ngo afatishe abashinze biroberi kugira ngo abambure ubuzima kandi abanyage n'utwabo, kandi bikaboneka ko inzirakarengane arizo zibigenderamo. Abantu muvugana n'uyu muntu mwiyubare cyane, arafise amazina menshi. Abamuzi mu gisirikare yinjiriye muri poromosiyo ya 41, hari abandi bavuga ko yinjiriye muri poromosiyo ya 39 y'ibisongerezi by'intwazangabo. Mu gisirikare yitwa Emmanuel Ndayishimiye, afise matricule C4402. Ikambi ya nyuma yakoreyemwo yari batayo para, ni naho yahavuye afatwa yagirizwa gusohoka ikambi bitazwi akaja mu rudandaza rw'inkoho. Ico gihe yoba yari afise ipeti rya Prime Sergeant Major. Amaze gufatwa yarapfunzwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abo bagendanye mu gisirikare bavuga ko n'imbere yaho yari yagiye arafatwa mu makosa atari make. Kwa gatatu Ruheshi 2014, Emmanuel Ndayishimiye yarirukanywe mu gisirikare c'u Burundi ku itegeko nimero 520 akamenyetso 872 ry'umushikiranganji wo kwivuna abanzi. Ntituzi ko bwabaye gutoroka nuko yoba yararungitswe n'iperereza kuneka ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nk'uko hariho abandi benshi bagiye barasohorwa mu mpimba kugira bakorere iperereza mu mpisho. Abamuzi mu buto no mu mashuri yitwa Floribert Ndikumana, avuka Nyamugari muri komine Bururi mu ntara ya Bururi. Mu nyuma yarimukiye muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Abamuzi mu ikambi y'impunzi Mahama mu Rwanda naho nyine yitwa Floribert Ndikumana. Muri ndodeza turafise izina ryiwe mu matohoza twakoze ku inyuruzwa ry'abagabo batatu bo mu Rumonge, Jacques Nibigira, Gilbert Ndayishimiye na Elson Shinyabigoye. Bafashwe n'iperereza kwa 11/0/2020 ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Floribert Ndikumana ari mu basirikare baba ex-fabo bakorana n'uwujejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu Majoro Noel banyeza ko mu gutega imitego abantu bavuga ko bafise imigwi igwana. Iyo mitego yubatse gutya: Floribert avugana n'abafise ikiroberi ko azi abantu bashaka kugurisha inkoho mu Burundi, akanabahuza ku matelefone. Abo nabo baraheza bakarungikira amahera abizigirwa babo bari i Burundi, amahera yo gukota imodoka no kuja kuriha bya bigwanisho. Abagozi baba bari hanze y'igihugu, abatumwa bo baba bari mu gihugu. Floribert we araheza akavugana n'imirwi itatu: abarongoye ibiroberi, abarungitswe gutora umuzigo no kuriha, hamwe n'umurwi w'abakozi b'iperereza. Hari aho bikenerwa ko hagira uwubanza kuja kuraba aho ibigwanisho biri, kandi by'ukuri agiye barabimwereka, ariko biba ari ibigwanisho by'umurwi w'iperereza urongowe na Majoro Noel banyezako. Umunsi wo kuriha no gutora bya bigwanisho ugeze, abagiye kubitora baca bafatwa n'iperereza, imodoka n'amahera bikibwa, abantu bakaburwa irengero. Hari inzirakarengane nyinshi zigwa muri ibyo bintu. Bene imiduga bayitanga batazi ibyo igiye kunguruza. Abashoferi b'imiduga babwirwa ko bunguruje abantu bagiye gutora umuzigo. Hari n'abarungikana amafaranga batazi ico agiye kuriha. Abo bose baricwa n'iperereza kugira ntihaze hagire uvuga icabaye n'ababikoze. Uko niko byagenze kuri Jacques Nibigira, Gilbert Habyarimana, Elson Shinyabigoye n'uwundi agira kane bari kumwe yoba yitwa Isa. Biramaze gushika no ku bandi benshi twagiye turashira ahabona. Floribert we ahejeje kubatanga aca azimya telefone, mu nyuma agahembwa ayavuye muri amwe yafatwa, bene yavuye mu rudandaza rw'imodoka. Amakuru dukura mu iperereza aravuga kandi ko Floribert Ndikumana yoba yaratanze amakuru yafashije mu ifatwa n'iyicwa rya Robert Niyondiko mu Mugamba muri Ntwarante 2020.
Pascal Niganza batazira kaburimbo yagandaguriwe imatana muri Ndamukiza 2020 na Niyongabo batazira Kome yagandaguriwe muri komine Burambi muri Nzero 2021. Amakuru dukura mu iperereza aravuga abandi batari bake bagiye baragwa mu mitego y'iperereza bamaze kuvugana na Floribert Ndikumana ko hari ibyo bagiye gutora. Turacabatohoza ko kugira ngo tubahe amakuru yuzuye kandi yizewe y'ibiriko birakorwa n'uwo Murundi ariko aramena amaraso y'abavukanyi biwe. Amakuru mashasha dufise aremeza ko Floribert Ndikumana ameze igihe kitari gito agarutse mu Burundi. Yoba yatashe muri Ruheshi 2021 inyuma y'umwaka yari yinyegeje mu Buganda aho yari yahungiye amaze kubona ko yamenyekanye mu byo yakoreye Abanyarumonge. Amakuru dukora mu iperereza yemeza ko n'ubu Floribert Ndikumana yoba abandanya guta abantu mu mitego harimo bamwe mu bariko barafatwa muri ino minsi. Yoba agenda ararondera bamwe mu bo bigize gukorana akababwira ko yarungitswe ku gikorwa gihambaye c'imirwi y'abagwanyi. Ntidukunze gushira ahabona amakuru turonka y'abakora bene ibi ariko kubw'ubuzima bw'inzirakarengane zishobora kuhasiga ubuzima duhisemo gushira ahabona aya makuru. Turafise ibyemezo bitari bike ko Floribert Ndikumana akorana na Majoro Noel Banyezako mu kugandagura abanyagihugu batari bake bakanabaka urwabo kandi babarenganije. Ibyo abarundi batari bake babona ko ari ubunyamaswa buriko burakorwa n'aba bagabo babiri aho bariko barafata abantu bakabagandagura kandi bikaboneka ko ari inzirakarengane, bikaboneka kandi ko ataciboneka bariko barabaziza ahubwo ari ubusuma bariko barikorera kugira ngo baronke amafaranga menshi nk'uko byagiye biranga abategetsi nka bose bakomoka mu mugambwe ku butegetsi aho bagaragara bashaka gutunga kandi n'ingoga mu gihe batunga ibyo batunze ntibinyure mu buryo bw'amategeko ahubwo bagashaka gukoresha ubusuma bagandagura abanyagihugu kugira ngo babarwe ubwabo. Muri kino gihe umutekano umeze nabi mu gihugu cy'u Burundi aho abariko barakora ibikorwa nk'ibyo babaye benshi kandi bakabandanya guta abanyagihugu b'inzirakarengane mu mitego nk'iyo ngiyo kuko abenshi ntibabazi ibyo ari byo, ntibabazi ibyo bagiye gutora aribyo biriko biratera agahinda baharanira agateka kazina muntu bakabona ko iyo ngendo igomba guhagarara kandi bagasaba abarundi kwirinda gukora ibikorwa nk'ibyo kuko guhemukira umuvukanyi ntaco bishobora kukugezaho nta n'ico bishobora gushikana ku gihugu c'u Burundi. Amakuru menshi atandukanye aremeza ko umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi waba utifashe neza nyuma yaho tabara itanguriye gukora ibitero bikomeye cyane kandi ikanavuga ko yiteguye ikinemeza ko ifise abarwanyi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi ikanavuga ko iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi amaze iminsi yidoga ko abashaka kumutembagaza ku butegetsi ari bavya nyine bamwinyegejemo akavuga ko ata muntu n'umwe azamutembagaza ku butegetsi aturutse hanze y'igihugu ahubwo ko abazamutembagaza ku butegetsi ari barya nyine birirwa bavugana birirwa basangira. Murazi ko nk'igihe yari yagiranye inama n'abadandaza b'isukari yavuze ko abariko barashaka kumutembagaza ari abakomoka mu mugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bariko barakora amakosa akomeye cyane kugira ngo abanyagihugu bange Perezida Evariste Ndayishimiye bamutere amabuye. Akavuga ko abizi neza kandi akavuga ko agiye kubihindura aho agiye kujya bafata akabapfunga aho kugira ngo bamuteranye n'abene gihugu. Yaranavuze ko kandi mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru harimwo abatamukunda akaba ari nabo bariko barakora ibikorwa bigayitse kugira ngo bacafuze izina ryiwe aho abenshi bariko baribaza uwo muntu ariko aratuma indongozi zitandukanye gukorera amakosa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo abarundi bamwange bakibaza niba ari General Ndikuriyo dore ko amakuru amaze iminsi akwiragiza yemeza ko uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yamaze gutoroka atakibarizwa gataka ku Burundi kandi akemeza nyine ko ari we yaba ariko arakoresha abantu mu gihe andi masoko atandukanye yemeza ko abariko baratuma abo bantu gusuzugura Perezida Evariste Ndayishimiye ari urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo kuko yaragiye agaragara kenshi ko avuga ko adashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye kandi biranaboneka ko nyine ariko aramurwanya mu byo ariko arakora byose. Murazi nk'amanama ariko aragirisha mu ijoro kandi ayo manama nta kindi kivugirwamo uretse imigambi yo gukura General Evariste Ndayishimiye
aho yumvisha abagumyabanga ko General Evariste Ndayishimiye yataye umurongo kandi ko ashaka kujyana igihugu ahantu habi, akabumvisha ko General Evariste Ndayishimiye ariko arakorana n'abansi b'igihugu, ariyo mpamvu abagumyabanga nka bose bamaze gutakariza icyizere Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi nk'imyimenyerezo ya gisirikare iriko irahabwa imbonerakure, ni ukugira ngo izo mbonerakure arizo zizashekesha abanyagihugu igihe batazaba bashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atembagazwa, kuko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure kandi nawe bwiwe arabizi, ariko ikibabaje ni uko kubihagarika byamunaniye. Murazi ko nko mu minsi yashize yanatakambiye Perezida w'Uburusiya amusaba ko yaza akamurindira inzego, ariko ibyo byose bikaboneka ko ari amatikirangoyi, bikaboneka ko n'ubundi abafise umugambi wo kumutembagaza n'ubundi inzira itegeze ihinduka, kandi ko abanzi bose bamucunze ku rugero rwo hejuru cyane. Hari amakuru menshi akomeye cyane turiko turabatohoreza ajanye n'ahagiye guterwa ibitero na Red Tabara ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi kavuga ko bagiye kubitera mu bibanza bihambaye by'igihugu. Turaza kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma, wifuza kuzajya abo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyona kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.